Carrefour de l'éducation, Carrefour de l'éducation, Carrefour de l'éducation. Le Carrefour de l'éducation, c'est une émission qui traite les formations en rapport avec l'éducation dans le domaine de l'enseignement fondamental, post-fondamental et supérieur du secteur public et privé. Carrefour de l'éducation, c'est une émission qui vous est présentée en 3 langues, Kirundi, français et Kiswahili, sur les ondes de la radio Nderagakura. Tous les mardis de 8h30 à 9h30 et jeudi de 14h30 à 15h30. Tubaramutse twongere tubaha ikaze mwebwe mwahisemo ibiganiro by'insamirizi Nderagakura isamirani Bujumbura kuri metero 87.9 murashobora kutwumviriza ku gice kinini c'ubutaka bw'u Burundi miciye kuri metero 106.7 kubiciye ku cuma cacu gishinze imanga muratwumva kandi hakurya y'amazi canke hano mu Burundi nyene muciye ku buhinga bwa none we zitatu radio Nderagakura akaburungu.com. Kino kiganiro ni le Carrefour de l'éducation nkuko mwama mu gitega amatwi kwa kabiri isaha 2:30 gushika isaha 3:30 canke kwa kane isaha 8:30 gushika isaha 9:30 ni wa mugwi nyene ugizwe na Jewe Prince Willy mfatikanije na Adam Baraguma hamwe na Celestin Habyarimana tubategurira tukongera tukabashikiriza kino kiganiro. Uno munsi muti tuza kurabira hamwe iki, uno munsi tuza kuba turi kumwe hano muri studio n'abanyagwaruka babiri baje baserukira ikimenyesha makuru gikorera ku mbuga ngurukana bumenyi citwa Shikiriza Burundi. Cabayeho gute, catanguye mu yahe ntumbero, ubu kigeze hehe? Ivyo vyose nivyo tuzakurabira hamwe uno munsi, ariko imbere yuko twinjira mu idonido reka abatumire bashitse hano tubakire tubahikaze. Tibirisi nkuru nziza usanzwe urongoye kino kimenyesha makuru gikorera ku mbuga ngurukana bumenyi, mwaramutse. Maramutse. Namahoro cyane. Turi kumwe kandi n'ujejwe igice c'Igiswahili, gisata c'Igiswahili kuri urwo rubuga, Ernest Hakizimana, karibu. Murakoze. Namahoro. Turashima. Wowe si jya mbere winjira hano, uramaze kuhamenyera bukebuke. Neza cyane. Yego. Ikiganiro ni le Carrefour de l'éducation, insamirizi Nderagakura. Bongere tubaha ikaze nkuko twababwiye mu ntango kino kiganiro tuza kurabira hamwe ivyo ikinyamakuru Shikiriza Burundi gikora, ikinyamakuru gisanzwe gikorera ku mbuga ngurukana bumenyi. Ntabwo ko dufise abatumire babiri ukirongoye Tibirisi hamwe na Ernest asanzwe arongoye igisata c'Igiswahili muri ico kimenyesha makuru. Aho ku nyabwonko yanje namaze kucugurura nawe we nimba office telefone irimo umuhora wa internet nawe andika utishikiriza.org hanyuma urabona ibitandukanye bamaze kwandikako. Ndiko ndabirabaga Tibirisi, iki kintu gisa n'ikintu gitunganije neza ubumenyi nubwo mwize mu ishure canke nivyo mwagiye muratoratora. Murakoze kuri ico kibazo. Ubumenyi twakoresheje canke dusanzwe tunakoresha muri uru rubuga rw'abanditsi Shikiriza, harimo ubwo twize mu ishuri, hariho n'ubwo twagiye turiga mu bice bitandukanye, bijya twita amaformation atandukanye. Yego. Yego. Murakoze. Reka rero ntereye ku ntango. Shikiriza kubera ki ubwa mbere iryo zina? Izina Shikiriza nk'abarundi twese tuca twumva icyo gigomba kuvuga, no kivuye muri vuga gushikiriza. Aho onye muca mumbaza muti mbega mushikiriza iki? Yego. Twebwe icyo dushikiriza dushaka gushikiriza
imigambi y'ugwaruka ingorane ugwaruka ruhura nago mu gihe ruba ruriko ruratanguza imigambi yago rushikirize ivyo bakora kugira bishikire abantu byagenewe, bishikire abategetsi, bishikire abaguzi ari nk'ibintu badandaza. Nico gituma twabwise Shikiriza kugira dushikirize akari ku mutima k'abarundi na cyane cyane abana ugwaruka n'abakenyezi. Ernest, wowe none aha muri kino kinyamakuru cashikiriza wahagomwe iki, wahinjiye ryari, byagenze gute? Ego jewe nahinjiye mu mwaka wa 2021 twarivuze mu ntango yuko ariho twagiye ku kivi neza. Jewe ico nahagomwe narabonye n'ugwaruka nkanje kandi rufise imigambi iramvuye, ndavuga nti naje burya sinosigara inyuma, namwarijya baguma baduhimiriza ati ugwaruka muje hamwe muyungunganye mugira imigambi yanyu kugira ngo mushobore kwiteza imbere. Nanje rero narashoboye kubona yuko mfise ico noterera kugira ngo dushobore twese gushika imbere. Yego nuko turasangira ijambo muri kino kiganiro nkuko mubimenyereye, twama twugurura umurongo abashobora kwakura bakakura, abandi ku butumwa bugufi bakandika ubutumwa bugufi, abakoresha bwa buhinga bwa WhatsApp bakandika bakura kuri WhatsApp bakakura. Turondera kuri 79 amajana 2 amajana 336 caba ikibazo yaba intererano vyose turavyakira hanyuma tukabisabikanya kugira ngo dufashanye guteza imbere igihugu. Tubibutse yuko kuri iyo nimero atari yo kwakura ko ni kurungika ubutumwa bugufi. Ego tugaruke rero mu kiganiro, hari abakunda kumbwira ko mvuga n'ingoga nimero ya telefone, reka ndayisubiremo 79 amajana 2 amajana 336 mwandika ubutumwa muce kuri WhatsApp mushaka kwakura ikibiriraho hano muri studio yacu, naho mwakora kuri 38 amajana 86 amajana 515. Shikiriza Burundi ico cimviro none gati birisi caje gute? Icimviro cyo gutanguza Shikiriza Burundi cazananye novuga mu bice bishika kuri bitatu. Icambere cazananye ku kuntu twabona ugwaruka n'abakenyezi bakiri hasi bacirondeza kujya bakunda kubivuga ngo bacirondeza, usanga badakunda guhabwa umwanya n'ibinyamakuru bikomakomeye, aya maradiyo akomakomeye ngo bashikirize ibintu byabo. Mugiye kubiraba henshi musanga ibinyamakuru bikomakomeye bituma ko bajya bamaze kugera ku rugero ruri hejuru. Turavuga tuti mugabo siko byari bikwiye kugenda kuko abo bana gwaruka abakenyezi babashaka babakura hasi, abo baba bamaze gushika hejuru, abamaze gushika hejuru abo ntivyari bikenewe cyane gusumba kuduza abo bana bakiri bato bato. Turavuga tuti natwe tworaba ico dukora kugira tubashire hejuru, tubagaragaze, tubakure hariya anye mu mitumba yabo, tubakure hariya anye baba bariko barakorera utwo tuntu twabo, tubashikirize, tubashire ahabona ku mbuga ngurukana bumenyi na mwarijya ubu usanga arizo zigezweho cyane abantu bakurikirana. Hanyuma kandi icya kabiri aho ico ciyumviro cavuye ku nyigisho twari duhejeje kuronka nabo turi kumwe bamwe si bose kuko hari abandi baje mu nyuma, twari duhejeje kuronka muri cyo kwita atelier twari twagize mu kigo c'abafarasi bita IFB zijanye no kwandika amakuru, gukoresha imbuga ngurukana bumenyi neza. Tuca turaraba turavuga tuti nk'abo dusanzwe twiga twagitanguye bamwe tuciga muri kaminuza y'u Burundi, nk'abasanzwe twiga ibijanye n'indimi, dusanzwe twiga ibijanye n'imico n'akaranga, twoja hamwe tugafata tukagira
urubuga tuza turakoresha za ndimi zacu na bwa bumenyi bahejeje kuduha aho muri iyo atelier hanyuma tugashira mu ngiro ca ciyumviro cyo gufata babandi bakiri hasi tubashire hejuru babandi bakiri mu gifuri tubashira habona hanyuma ikigira gatatu naco aho urubuga Shikiriza rwavuye iciyumviro ni aya mahimiriza abantu batandukanye duhereye ku baturongoye kuma bavuga bati raba ikintu mukora hanyuma nk'ugwaruka muriko muriga raba muri ivyo muriko muriga ukuntu mubishira mu ngiro hanyuma mwironderera akazi hanyuma kandi jewe ndi mu bagitanguje naho nari jenyene twari kumwe n'abandi nari nsanzwe ndiko ndakurikirana inyigisho zitandukanye mu cyo bita Club d'Innovation muri Care International du Burundi twari dufise club chaque samedi twakunda kujamwo bakatwigisha uburyo intambwe tugendako dushaka kuzana umugambi mushasha cyo twita les étapes de l'innovation jewe rero ndavuga nti vya vyiyumviro vyose vyariko biranzungurukamo reka ndabitondeke nkoresheje izi etape bariko baratwigisha muri innovation hanyuma rero turabikora dukurikije urwo rutonde gushika naho dushika kuri iyi navuga intambwe tugezeko ubu naho vyahereye numva ari vyiza gose hariho abamaze kwandika babaza utubazo dutandukanye kandi tubandanye tubatera intege hari uwamaze kuvuga ngo gato yavuze ngo ndamukirize abo batumire bashikiriza ubu yabaramukije gusa turamuramukije natwe hari abajije igitabo kiriko kiragurishwa hari nundi turamukije ati ndabaramukije ndiko ndabumviriza turabashimiye ko muriko muratwumviriza ariko ngira ngo ibibazo biraza kuza nimwamara akanya muriko murashikiriza ibitandukanye Ernest umaze igihe utanguranye nabo kugeza ubu wumva umaze kunguka iki kumva uri mu mugwi wa Shikiriza Burundi ego murakoze cyane jewe ibyo maze kunguka ni vyinshi icambere twaragiye turakurikirana amaformation atandukanye ndahigira ubumenyi jewe ntarinzi ubwa mbere nk'akarorero ku bintu vyerekeye kwandika jewe ntavyo narimenyereye kuko musanzwe muzi yuko ibintu bandika bica ku mbuga ngurukana bumenyi zikurikiranwa n'abantu benshi birasaba yuko vyitondekwa mu kwandikwa rero ivyo twaragiye turaronka abahinga baza barabidufashamwo nanje nkaza ndahakura ubumenyi ikindi no narungutse naramenye kuza ndakoresha imbuga ngurukana bumenyi zimwe kubera murabizi neza yuko ugwaruka kenshi usanga ruta telefone tuyikoresha agace gatoya gusa ariko nagenda za ndamenya no kungene bakoresha ibindi bintu bitandukanye mu matelefone ikindi kintu nungutse nk'umuntu asanzwe nyene yiga mu ndimi naragerageje kuza ndamenya ingene ndazikoresha na cane nk'igiswahili kubera ko nacone birasaba yuko ucandika neza uko bitegerezwa nk'ikintu giza gusoma abantu rero mwico gihe naciye ndonka ahantu ushobora kugaragariza bwa bumenyi no basanganywe mu rurimi rw'igiswahili nico ngira ngo banakugomwe kugira ngo uco urongora igisata c'igiswahili birashoboka ati birisi wavuze yuko icyumviro ahanini gikuru ari kugira ngo muduze mushire hejuru ivyiyumviro by'abana n'abakenyezi badasanzwe bitaweho kuko nkuko bivuze ibimenyesha makuru bihari birashobora kuba biha akaryo canke akanya canke kibanza kinini abamaze kugira ico bishikanyeko kuva none mutanguye mumaze kugira ibiganiro bingahe mubona mwateye intambwe ingana gute kuri iyo ntumbero yanyu mwari mufise
murakoze kuva dutanguye tumaze kugira ibintu byinshi, tumaze gukora ibintu byinshi, tumaze kwandika ibintu byinshi. Nk'abari baradukurikirana bashobora kwishikira ku mbuga dusanzwe dukoresha cyane nka Facebook banditse Shikiriza Burundi, no kuri Twitter, no kuri Instagram, no kuri LinkedIn, na site shikiriza.org. barashobora kubona byinshi tumaze kwandikako. Hanyuma turamaze kwandika ku gwaruka n'abakenyezi batari bake, tukashira habona ibyo basanzwe bakora, ikituryohera, kiduha inguvu, gituma kandi tuguma tubandanya uwo murimo wacu. Nuko hari abagaruka bakatubwira bati hariho abakiriya, hari abantu baje bamfasha, bambwira yuko babisomye kuri ku rubuga bita Shikiriza Burundi. Ntibabaza bavyanditse, mugabo barabibona, hanyuma bagashikira uwo muntu, bakamushorera canke bakamuterera ibindi vyiyumviro, hanyuma nawe akagaruka iwacu akatubwira ati mwakoze vraiment, nabonye yuko ijwi ryanyu ryashikiriye abo ryategezwa gushikira. Ivyo rero biratwubaka cyane kandi biduha inguvu zo kuguma tubandanya. Ego biratera intege iyo mubise ko hari abantu bariko barakurikirana, ikana twebwe nyene hano kuri Nderagakura. Iyo twumvise umuntu nk'uyu yitwa Vianney ari mu Kinanira avuze ati abo bantu nabo gushigikira ni bakomere, natwe turanezerwa. Vianney turagushimiye. Turamushimiye na twebwe. Kwironderera akazi kirimwe mu byatumye nkuko mwabivuze mutangura kino gikorwa, kanatsinda naho utare wabivugiye kuri micro. Wari wambwiye yuko kino kinyamakuru catanguye ubwa mbere ari shirahamwe, hanyuma ishirahamwe hava rivyara ikinyamakuru. Ivyo byo biducire ku mayange, byagenze gute? Ego nkuko mubizi, navuze kandi ubwa mbere ndavuga ivyiyumvira aho vyavuye byatumye dutanguza uru rubuga. Aho navuze nti hariho amahimiriza y'abana bariya baturongoye, mu bandi badukurira bamaze kugira iyindi ntambwe, batubwira bati mwebwe nk'ugwaruka korera hamwe, korera mu makoperative, korera mu mashira hamwe, korera mu migwi itandukanye, kuko nyamwigendako hari miri mpeshi. Rero twebwe twararavye turavuga tuti ndumwe canke turi babiri ntazo twokwishoboza, birakenerwa yuko dushira inguvu hamwe. Niho twaca turaba mbega tugiye hamwe tuzoca twitwa abandi, twoja hamwe nk'abaki. Turavuga tuti nk'abantu bugwaruka dusanzwe duza ubwenge, tuje hamwe dufise ikiduhuza, dufise ico duhuriyeko, ariko gushinga ishira hamwe twise Association Shikiriza Burundi, ari naryo ryaciye rivyara ubwo rubuga Shikiriza Burundi. Yego Shikiriza Burundi muri ya mvugo y'abakiri bato kirashushe, ndiko ndaraba ibitandukanye bihakorerwa. Hariho na nico mwita breaking news canke amakuru abagezweho, none nk'aya mwayanditse ryari ko muri ngaha? Ama breaking news ni ajya makuru aba navuga nti agishusha ariko avugangwa muri uwo mwanya nyene. Ego rero twebwe naho turi urubuga rw'abanditsi bita blog, turaza turacishamwe amakuru atandukanye, kubera turafise ni navuga nti icivugo canke no kwita nka slogan canke devise, tuvuga tuti kiri mu Cyongereza Testify to Inspire. Ni gutanga navuga nti témoignage, sinacumva neza, ni gushinga intahe. Yego gushingira intahe abantu kugira nabo baronke iciyumviro, babe inspire. Aha hatazi ibibazo vyinshi ndibaza cyane, turiko turandika tukandika nko ku mukenyezi, nk'akarorero nk'uwo duheruka kwandikako umwigeme Berize. Ego Berize
aheruka kumara kaminuza mugabo akavuga ati jewe hako nicara abandi reka nitanguriza umugambi wo gukora wo kudandaza amakara bakamutwenga ati nkumi hejeje ifise kaminuza ntiyoza kwisiga umunyota muri karavyumva ubwa mbere arabonamwo uwo mutima wo gukunda akazi wo gukunda kwironderera Berize afise mugabo kandi hariho n'uwundi aba yari mu mayira no kwita sinzi ko no yitabiri canke menshi mwe twita dilemme ariko ararondera ico yofata akavuga ati je wingiyemwo bazontwenga yahangiye aha narize menga ntibikunda mugabo amaze gusoma iyo nkuru acavuga ati bwabo nsinzobaje birashoboka Berize yabigenjeje uko naje birashoboka urumva muri ico gihe turamuzanye mu wundi mutima arabaye inspire bimwe twavuga hanyuma kandi hariho nabandi tuvuga tuti bigenze uku unye hariho amakuru yagenze uku nuko muri ngarutse kuri cakindi breaking news tukavuga tuti nkubu ku imbere kuri rya barabara gitiri ukwikukira imbere ya ikibuga intwari hariko harabera ico bise innovation week aho bariko bara abajene bashika ku 200 batowe baza kuvuga imigambi yabo nk'ico tukibwiye umuntu yari kararondera kwiteza imbere aca hashika akaraba ivyo bakora akumviriza ivyiyumviro vyabo ntihabura akantu ahakura nico gituma rero twebwe mu bisanzwe mu gushikiriza twebwe dushikiriza ibi bintu vyose biza gutanga iciyumviro cyo gukora cyo kwiteza imbere abana abakenyezi n'ugwaruka nivyo twisunga cyane cyane ntitwisunga ibindi turisunga cyane cyane iterambere bijya bitale 17 zo dede cyane cyane nizo twese tugira ko zashizwe imbere na Nations Unies rero twebwe nivyo nivyo mugendera gushikiriza urusaku tuzagushikiriza ibihuha tuzagushikiriza politike y'imigambwe canke amashyamwe canke amashengere ivyo bitaza bitagira ico bifasha ugwaruka bijanye no kwironderera iterambere n'iterambere ry'igihugu dushikiriza ivyo bituma ugwaruka abakenyezi badukurikira cyane cyane batera imbere yego turasanga ijambo nkuko twababwiye hariho abatari bake baguma barungika ubutumwa hari wavuze ati nitwa Medare mbakomutanga Sud niga kuri Université y'u Burundi mbariza abatumire bashikiriza itandukaniro rya blog na journal en tant que Shikiriza ni kibazo ciza gose ego turamushimiye Medare tuboneyeho no kumuramutsa blog na journal ni ibintu bibiri bidasa ntibisa gute ugiye kubiraba omengo birasa kuko mwese murashikiriza amakuru muratanga ivyiyumviro mugabo kuri journal umumenyesha amakuru aragenda ku rubuga kirabira ibintu ngene biko biragenda hanyuma akaza avuga uko yabibonye yasanze vyirabura azavuga ko vyirabura ntazavuga ngo nasanze umenga birirabura canke ngo mugangu woca ngo avyoza ngo vyokwera oya ivyo ntavyo yongera akavuga ati nasanze vyirabura abahejeje mugabo muri blog urashobora kugenda nkuko kuwo mumenyesha makuru mu blogera akagenda akaraba ivyabaye akabona yuko yovyandikako akurikije umurongo wiwe wo kwandika bimwe twita ligne editoriale akaza akavyandika mugabo mu nyuma arashobora gutanga ivyiyumviro vyiwe akavuga ati ibi bimeze uku mugabo vyomera nkuko naho vyoba vyiza kuruta murumva yuko hari ahantu bitandukaniye hanyuma ikindi naco journal ikoramwe abamenyesha amakuru bien sûr bijya bita aba journaliste mu gifaransa mugabo kuri blog chatubita aba blogger n'abanditsi bashiramwe ivyiyumviro vyabo baranandika n'inkuru usanga ari novuga n'inkina nkebura mugabo amenyesha amakuru sinibaza yuko ivyo abishiramo ego urakoze kuri umuco utanze ariko none iyo mugiye
turabona amafoto turabona ibitandukanye ni mwebwe mwishikira ku rubuga canke namwe mubikura ahandi twebwe rimwe na rimwe turishikira ku rubuga tugafata amafoto tukabwaniriza abahari hariho mugabo n'abandi bashobora kutwitura ati burya natwe twarumvise yuko mwebwe mugira mufasha ugwaruka canke abakenyezi canke abana bafise imigambi bari barakora bakayishikana kure rero natwe twari twifuza yuko mwogira ico mudufashije kugira muduterere akamo natwe tumenyekane muri ico gihe hari gihe usanga atari hafi kuko nko twabivuze twatanguye turi abanyeshuri harimo abanyeshuri n'ubu nta buryo bwinshi turaronka nta buryo dufise hari gihe usanga bigoye yuko woshika nk'ibubanza woshika nko mu Kirundo woshika nk'ingozi uje uva nk'indi Bujumbura utari usanzwe ufise n'ibindi ugiye yo gukorayo petetre byaguhaye uburyo bwo gushikayo rero aho uwo muntu aba yatwituye turashobora kumubwira tuti turabe ivyo ukora katwereka ku mafoto hanyuma ayo mafoto mugaca muvugana kuri telefone yego tukavugana kuri telefone tugahiga n'uwundi muntu abasanzwe hari ari nk'uwo tuzi tushoboye kumuronka akagenda katurabira yuko ari ivyo kugira ngo ndavana dushikiriza ibihuha hanyuma tugashobora kuvyandikako tukabishikiriza abadukurikirana ndabaramukije nitwa Honorine ndi mukirekura mbega burya izo simbuga ni kinyamakuru yarabaje izo mbuga ngurukana bumenyi imuga n'urubuga nyene n'urubuga ngurukana bumenyi mbega zoba zemewe na leta canke zozo zirashobora gukora naho zitaba zemerewe n'amategeko abajije ikibazo gikomeye cyane gose muri no minsi ico kibazo c'amategeko burya kiramaze iminsi kivugwa cyane na cyane kuri izimbuga ngurukana bumenyi aha tuvuga nk'aba bantu basanzwe bakorera kuri YouTube abagi barabikurikirana na gushika yaho n'uwahora arongoye igisata cyo kumenyesha makuru mu biro by'umukuru w'igihugu abakoranya bimwe namwe mwaritavye ego cyane rero iki kintu iki c'amategeko rimwe na rimwe amategeko ahari agenga ibimenyesha makuru asanzwe agenga ibimenyesha makuru twita rimwe classique hariho nibi binyamakuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi mugabo hariho rimwe agahaze ni naco gituma nibaza nico nibaza bariko bariyumvira no kurihinyanyura rya tegeko risanzwe rigenga kumenyesha makuru rero imbuga nk'izi zacu z'amablog nta mategeko agaragara asanzwe azigenga mu buryo bw'umwihariko bijanye n'amablog mugabo kandi mu gihugu kirimo amategeko utegerezwa kwisunga amategeko ahari aha no kuvuga ariho abaca biyandikisha ari nk'aba bakorera ku ma YouTube canke ku mbuga zindi bakiyandikisha nk'isosiyete muri za hariho abaca baja muri za sense muri sense urumva aho ugiye kubika imenyesha makuru yego none mwe muri he aho twebwe turiko turagira intambuko dutera tuja muri sense twaragiyeyo turabaza yuko boshobora kutwagirira nka blog baravuga bati genda mwandika ikete mu bitubwire hanyuma turabe ico amategeko avuga nitwasanga hatariho ibibadondora neza sense igihe civuze hanyuma mushobore gukora mu mategeko twebwe rero nico turiko turakora kandi ivyo batutumye turiko turavyegeranya mu misi turatera tubijana mugabo mu kurindira tubandanya dufasha urugwaruka dufasha aba bakenyezi dufasha n'aba bana kumenyekanisha ivyabo gushika aho bitegerezwa gushika mugabo kandi tutibagiye n'amategeko yego ariko hagati aho muri ko mukinira mu rubuga n'abandi barimwo nk'ayandi magazine n'amablog yoyo bimeze gute canke uretse ngaho iwacu nk'abantu bakoresha imbuga ngurukana bumenyi hari n'abamurabira ko mu mahanga haba hafi canke kure ho biba bimitunganijwe gute
ego mu bindi bihugu hariho ibihugu bimwe usanga amablog afise amategeko yavyo atandukanye nayo ibinyamakuru journal aho urumva ko biba bimeze neza. Hariho n'ahandi amablog afatwa nk'ama-entreprise akinjiza n'amahera akagira ama-publicité akandika ama-texte bandika bakayadandaza akinjiza amahera agatanga amakori bakaba bafise amanifu. Rero twebwe turarabira ko ego mugabo turamenya kandi yuko ingeso y'uru rugo ituba ku Burundi tukaguma turaba ibitwerekeye ibiraba Burundi tukarahura ubumenyi dukoresha ngaha mugabo kandi tukamenya naho turi tukamenya kwisunga n'ibihari. Ego Ernest mwatanguje ikimenyesha makuru ku mbuga ngurukana bumenyi mu gihe ibiharuro vyerekana yuko abarundi bakoresha internet cyangwa ubuhinga ari bake cyane kandi murafise intumbero yo kwiteza imbere. Murabona ko koko aha hantu hazohava hashika naho mwete mbona mu office? Ego turavyiteze yuko tuzohava dushika mbere turafise n'imigambi imwe yo kugira ngo dushobore kwigisha ugwaruka ikoreshwa ry'ubuhinga ngurukana bumenyi. Turamaze kuza turabaza ndetse naho tuba tubaye canke aho tuba twiga turabona yuko gushika ubu ugwaruka rutaramenya gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi na cane nk'izo za YouTube barakunda kutubwira yuko vraiment turacari nyuma ndetse no mu Burundi sinajewe no banda bivuze nabandi bama bayivuze yuko abarundi tudakunda gukurikirana izo mbuga ngurukana bumenyi nka YouTube. Rero twebwe turi ku kivi, tumaze kuba turi ku kivi ico gikorwa twebwe twaracihaye kandi twiteze yuko tuzogishitsa tukigisha ugwaruka ukungene rushobora gukoresha ubwo buhinga ngurukana bumenyi. Ego ndamunganiye kuri iki kibazo tugiye kubiraba mu Burundi abakoresha imbuga ngurukana bumenyi nkuko wabivuze si benshi cyane naho atacigwa kirakogwa kiretse icyakozwe mu 2016 n'ishirahamwe ya Benevolence mugabo nibaza ko ibiharuro byaba byaraduze mugabo abahari bose barahari. Ni naco gituma mbere usanga twebwe dukoresha cyane tukandika cyane kuri Facebook kuko Facebook abarundi turabona yuko bariko barayihurumbira. Hanyuma kandi ku kijanye n'iki twarabonye yuko ari intamba canke novuga nti defi mu iterambere kandi ry'igihugu kukuntu usanga n'ugwaruka rutariko rurahurumbiriza imbuga ngurukana bumenyi canke n'abazihurumbira ugasanga bariko baraba ibitajanye. Nico gituma nk'urubuga rw'abanditsi dusanzwe duhurikiye mu ishyirahamwe rishaka guteza imbere imbuga ngurukana bumenyi twaciye twiha n'imigambi itandukanye narinzi ko tuzakugishika ko mu migambi yacu dusanzwe dutegekanya gukora no muri kazoza niyo tuza twaratanguye twaciye twiyumvira ko twacha dutangura kwigisha abantu batandukanye duhereye kuri urugwaruka ruciye ubwenge mu makaminuza atandukanye tukigisha abantu gukoresha imbuga ngurukana bumenyi neza no gukoresha telefone neza. Ubu iterambere ryaraje je ndibuka nkitangura muri universite 2018 2018 bari bakeya mu ishuri wasanga bafise ziya telefone zinini muri secondaire hoho naho zitazemewe abaheza ngo ugasanga no muhira barazifise twahejeje mu 2016 2015 abari bafise ama telefone manini bari bake cyane mugabo ubu biragaragara ko ari benshi bazifise mugabo n'abazifise bazikoresha ukutariko usanga bariko bararaba ugasanga nk'umuntu wo muri kaminuza canke wo muri mu mashure yisumbuye canke mu intellectuel umuntu ariko araba udukuru dutwenza amakomedi nta bindi. Ego ivyo onye birakenewe mugabo ntibibe ari byo gikorwa nyamukuru usanga atungiye telefone ugasanga
agura amamega y'ibihumbi 10 ku kwezi, mugabo uko kwezi guheze nta kintu yoba yinjije muri ayo mahera yakoresheje. Nico turiko turakora. Turamaze kugira inyigisho kuba mu Kamenge, abanyeshuri bo muri campus Kamenge, kandi barabishimye. N'ubu turiko turabibandanya, turiko turahiga ama club ma university atandukanye, abahurikiwemwe n'ugwaruka, duce kuri abo nyene, hanyuma bashobore kutwegeraniriza abanwanyi babo n'abandi bo muri izo kaminuza, tubasangiza ubumenyi dusanzwe dufise mu gukoresha imbuga ngurukana bumenyi. Aha rero tuzoba turiko turagwiza, navuga nti abadukurikirana, tuzoba turiko turatuma ubwo gwaruka nago gwijukira imbuga ngurukana bumenyi, ivyo bariko barakora bashobore no bonyene kuvyishikanira habona, kuvyishikanira kuri bakoresheje ubuhinga bwabo, bakoresheje amatelefone yabo, batarindiriye ibinyamakuru biva aha na hariya bishobora no kubasaba amahera bijanye n'amapublicité, nabo peut-être usanga atanayo baba bararonka kuko baba bakiriko baratangura. Yego, nukuri ni icyumviro cyiza. Reka turuhuke gatoya hanyuma tugaruke tubandanye tuce tugira ko tunarangiza. Radio Nderagakura, ikiganiro ni le Carrefour de l'éducation. Dusubire tubaha ikaze, tubibutse kandi uko mushobora kubandanya mutwandikira canke twakora kuri 79 amajana 2 amajana 336. Shikiriza Burundi ni ikinyamakuru gikorera ku buhinga ngurukana bumenyi, kirafise vyinshi kiriko kirakora, ariko reka tubahe n'umwanya banatubwire n'ivyo bategekanya. Imigambi yanyu muri kazoza ni yahe, muca mugenda murunganirana? Ego, murakoze. Twebwe imigambi yo muri kazoza, ariko hera no muri kubu nyene yavuba, kazoza ka hafi na kure. Ego, aha anohera kuyo dusanzwe turiko turakora. Hari umugambi turiko turakora wo gushika ku bakenyezi no ku bigeme bariko barakora ibikorwa vy'iterambere kugira nabo tubamenyekanishe. Ivyo tuza twatanguye kubikora kandi bigiye kubandanya bikorwa, ndetse n'urundi gwaruka tugiye kubandanya tubikora. Hanyuma kandi turafise uwundi mugambi tuza twaratanguye, niho tukiwutangura, ujanye no kwigisha urundi gwaruka ibijanye no gukoresha imbuga ngurukana bumenyi neza. Ariko Tibirisi, telefone kumengo benshi barazifise, byo bigorera hehe ku buryo bukenera kwigishwa? Ego, benshi telefone barazifise, mugabo ntibazikoresha uko vyategerezwa. Ni WhatsApp, Facebook rero. Suko gusa niyo WhatsApp hari gusanga batariko bayikoresha nkuko bitegerezwa, Facebook ugasanga bariko bayikoresha nkuko bidategerezwa. Nk'akarorero, urasanga nk'umuntu kuri Facebook canke kuri WhatsApp ibintu byo gukora byiwe gusa ari kwandikiranira n'abagenzi. Ivyo ni vyiza, mugabo biba bibi aho bitanguye kwandikiraniro bikaba kazi. Sinzi aha ko muri ko murantaho, kwandikiranira bikaba kazi, ugasanga mu gitondo ni bite, wiriwe neza, umeze neza, bigaherera aho. Nta mugambi muri ko murapanga, nta kintu muri ko muravugana, nivyo gusa ko wampevye tuzohusubira guhurira hahandi kurya amahera, tugende kuri beach, ibintu nk'ivyo. Urumva aho onye mwiterambere nta kintu biba biriko birabafasha. Hanyuma kandi hariho nabo usanga kuri izo mbuga Facebook, Twitter, WhatsApp no guhana ama video, ibintu bibasamaza bimwe. Aha ntitwokwibagira ko harimo abijya by'ibitera soni, ni ugasanga ni ibintu byo kwicugwaruka gusa bariko barakoresha. Mugabo twebwe ivyo dushaka niba ukoresha nawe yoba WhatsApp gusa, uyikoreshe hanyuma iguteza imbere. Gute rero shika ku ngingo no kuvuga iki yo guteza imbere gute WhatsApp? Ego, WhatsApp hariho nk'akarorero nk'agasata kayo bita mastati.
benshi usanga ari ukwishirako amafoto iki ego kuryoherwa ni vyiza kuvuga ivyirimo iyo batembereye ivyo ni vyiza twese turabayeho kandi urakenera kuryoherwa mugabo ugasanga guhera ku wa mbere ni vya bindi nyene inkumbu ni boku urumva bikahigumuko mugasanga aradandaza nk'utuntu aradandaza nk'amayinite nk'akarorero nta na rimwe arashirako nka tarife ya limikashi ari karadandaza nta na rimwe arashirako ivyo ari karadandaza nta na rimwe arashirako ubumenyi afise ivyo akora ivyo ashoboye kugira ni haba hariho umuntu amukeneye avuga ati nari nkeneye umuntu akora ibi ashoboye ibi ashobora kumurondera tukavuga ugasanga ni ibintu vyo gusayangana gusa mugabo babikoresheje neza ugasanga vyogira umusaruro bibahaye amagroupe WhatsApp ugasanga nukwandika kugira mutere induru kugira mujagare gusa umuntu yoshobora kwandika muri groupe iyi niriya akidandaza akamenyesha ivyakora akamenyesha ivyashoboye akamenyesha ahashobora gushika ukuntu ivyiyumviro vyiwe vyiza bishobora kubaka igihugu gutyo abafise ico bashaka gukorana bakamurondera kandi ugasanga biramutejeje imbere kuri Facebook nyene hari abantu nzabumva ngo jengo na Facebook narayihevye ngo ni abantu bajagara ni kubera benshi baba batazi ukuntu bayikoresha hari imbuga zikomakomeye nk'iza leta nk'iz'amashirahamwe mpuzamakungu canke yo ngaha mu Burundi ibinyamakuru bikomakomeye bitanga vyigisha imbuga zigisha ivyo nyene rero turiko turabigisha nk'abo tumaze gutangwa kwigisha nizo nyene tubereka tukabereka amapage boza barakurikirana atari zijyanye z'udukuru dutwenza atari zijya zivuga ibintu bititura imico n'imigenzo ego nivyo hanyuma kandi hariho abantu benshi na cyane duhereye kuri aba twita ko baciye ubwenge abanyeshure ugasanga arakoresha Facebook aragura bouquet illimité mugabo ugasanga harabaye atelier quelconque ntuze inama basaba yuko abazoyijamwo boca kurugo rubuga ego bagatanga aho buzuza mugasanga ahubwira ati jewe mbonye kijya kintu bita link sinugurura kuko simba nzi ivyari ivyo canke naho nugurura simenye ivyari ivyo ugasanga iyo atelier yari kumuha navuga nti kumenyana n'abantu bazogira ico bamufashe canke kuhakura ubumenyi bukomeye bumwuzuriza na bimwe yiga canke n'ivyabayemwo mugugasanga ntaronka ukuntu abishikira nico gituma twebwe muri Shikiriza twaciye tuniyumvira turavuga tuti ivyo gushikiriza ni vyinshi hagati yo gushikiriza ivyo abantu gwaruka rubayemwo ivyo rukora niki tubashikirize kandi uburyo bijya bita ngo ama opportunity duca turashinga igroupe WhatsApp twise Shikiriza opportunities aho naho dushira mu gwaruka ruvyipfuje gwaruka rufisi yo rushaka gushika kuko ari abantu ushira muri uwo mu ugasanga ivyo muri ko murakorera ko wewe sivyo byamuzanye ugasanga ivyamuzanye no kubatera induru kubatera akajagari twebwe dushirayo rero gwaruka rufisi yo rushaka kuja aho tukaza turabasangiza ama opportunity turose ari ubuzi ari ama stage ari ama bourse ari ama conference yo hirya nino arabashaka ko tubafasha kuaplika kugira bashobore kuronka ko access tukabafasha tukabagida ari nyenyene ego tukabikora hari abantu bamaze kudutemwanya bakatubwira bati je nararose stage naragiye mu nama ndakura yiki nararose akazi biciye muri urwo rubuga niho nararose iryo tangazo umva aho twe tuvuga tuti naho atamahera duhaye benshi bavuga ngo inyungu nini yana mahera muga twebwe ngaho tuvuga tuti inyungu yacu niyi nico Tibirisi reka tucete igice ca mbere ca kino kiganiro kuko umwanya uratureze tugushimire ko nawe tavyiganiro cacu ego reka tubashimire natwe nimwashusubira kudutuma ko no hanyuma kandi tuzogaruka tuvugane
ivyo dusanzwe dukora nivyo twifuza gushikako kandi ni vyinshi cyane. Sawa. Ernest nawe tugushimira. Urakoze cyane. Dushimiye namwe mwese mwariko muratwumviriza, tuze dusubire ku wa kane isaha 8:30 mu kurindira ibiganiro by'isamizi yacu birabandanya. Prince Birinje nashikiriza kino kiganiro mfatanyije na Dabaragumana hamwe na System Habyarimana mu kurindira mu bandanye mu gihugu n'ibiganiro by'isamizi yanyu. C'était l'émission Carrefour de l'éducation sur les ondes de la radio Nderagakura tous les mardis de 8h30 à 9h30 et jeudi de 14h30 à 15h30. Avez-vous une suggestion? Contactez-nous sur notre courriel carrefoureduc@gmail.com ou visitez notre page Facebook Carrefour de l'éducation.